Ku myaka 4 yonyene y'amavuko nari nkomerekejwe n'umuvyeyi ambyara bihagije. Igikomere ntari gushobora kwivura jewe nyene ubwanje, ariko maze kumenya development personnel naravuwe ndakira ndidegembya mu buzima, ndetse uyu munsi fasha abatandukanye kuba boshobora gusohoka mu bibazo baba bahuye nabyo muri ubu buzima, uretse ko bigenda birashika buri munsi, ariko hariho ibiba bibabaje gusumba ibindi. Ejo haheze twari kumwe n'umugore muri coaching, yaranganiriye ubuzima bwiwe arambarira ati Elize, igihe nabura papa wanje byantwaye umwanya mutonya kugira ngo shobore kuba no komera, ndetse nongere ntangire ubuzima nkuko byahora kugira ngo ubuzima bwanje bugende neza. Ati ariko igihe natandukana n'umugabo wanje byantwaye imyaka 4 yose kugira ngo shobore kuba notora umurongo wo kongera gutangira gukora, ndetse n'imbono kazoza yo gutsinda ko mu buzima. Ibi byanyigishije ikintu gihambaye mu buzima. Nimba hari ikintu kibabaje muri ubu ukunda umuntu ariko nawe adashaka kubana nawe, nimba hari ikintu cambabaje mu buzima n'igihe papa yari yifuza gutandukana na cyagiye twari tumukeneye, cyagiye twari dukeneye urukundo rw'umuvyeyi, cyagiye twari dukeneye ubufasha bw'umuvyeyi. Ibyo byarantunuje nkama ndamwiruka inyuma ndira cyane ko nkeneye papa, ariko mama akankaruma ndetse akamfasha nkuko byari biri, akankonsora kugira ngo nshobore kuba no kwibagirwa buke buke, ndetse akanyereka yuko papa wanje atankeneye, atani impamvu yo kumwiruka inyuma. Ibyo byarangoye gutahura, ariko buke buke nagiye ndabitahura kugeza naho nahura ko kwiruka inyuma y'umuntu atagukeneye atagaciro bimaze. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibintu bitanu utigishijwe ku ishuri canke n'abavyeyi bijanye no gutandukana n'uwo ukunda canke n'umuntu ukeneye. Ni wabimenya ndetse ukabishira no mu ngiro, uzoba ubundi muntu w'imbaraga adasanzwe. Ibirenze ivyo uzogira amahoro adasanzwe yo mu mutima, ndetse uzobaho wishyira. Cyambere nize ntashira mu mutwe ndetse kikaba n'ubuzima bwanje, nuko buri wese yinjira mu buzima bwawe. Si ngombwa ngo abeho ubuzira here, kubera yuko hariho abinjira mu buzima bwawe kugira ngo bagusetse, abandi bakinjira mu buzima bwawe kugira ngo bagusetse kandi bakurize, abandi bakinjira mu buzima bwawe kugira ngo bakugirire neza ndetse bakugirire nabi. Bose mugenzi, ntabwo ari bose muzokwamana, kubera yuko ico ushaka ntabwo ari cyo ubuzima bwawe buguha, ndetse nta nubwo ari cyo abandi bashaka. Ubuzima bumeze nk'itrente, hariho abinjira, hariho abasohoka, ndetse hariho abururukira mu nzira, hariho n'ababandanya. Ibyo bizokwigishe yuko abo muri kumwe uyu munsi bashobora kuba abasi bawe bejo, abagenzi bawe b'uyu munsi bashobora kuba abazokugambanira ejo. Ariyo mpamvu ukwiye kwiga iki kintu ko mu buzima hariho abinjira hakabaho n'abasohoka. Wo kwiga iki kintu, umuntu azoza mu buzima bwawe aguhe icyo akuzaniye hanyuma agende. Umenye neza ko umuntu azogumana nawe ubuziraherezo ni wewe nyene. Ikindi kintu cya kabiri nize kuva nkiri muto, nuko uko ufata umuntu ngo mugumane ni nako umuha igitekerezo cyo kugenda. Ukaba wujuje iyi principe ivuga ngo nkurikira ndaguhunge mpunga ndagukagerageze mugenzi gukwegera umuntu kugumana nawe, kubera yuko ufise agaciro kumurusha. Niyabona ubandanya umukwega gumana nanje, uwo muntu uba uriko uramuha inguvu zo kugukita, zo kukuvako. Ugakwegere umuntu kugumana, niwugure umuryango umwe wese agende canke yinjire, kubera yuko ari umwidegembyo wiwe, ariko ntugakwegere umuntu
umuntu ndetse ngo unamuhate kuba yogumana. Ikindi kintu kigira gatatu mugenzi, kazoza kawe ni kari inyuma mu vyagushikiye muri kahise. Reka kwama wizirikiye ku vyiyumviro bya kahise, ivyagushikiye muri kahise nureke agende, reka bigende, ntukabandanye udepa kwabo bantu bakubabaje muri kahise, kubera yuko niwabandanya wibabaza na kahise kawe kazokubabaza ndetse kakwizingire ko kice kubukawe na kazoza kawe, kubera yuko iyo nabandanya nisizemwo papa yaraturiye ivyadushikiye byose na aho ngeze ubu mugenzi ntabwo ariho mbangeze, ndetse mba naragwaye trouble, depression, umutima ndetse n'ibindi. Niyo mpamvu ndakubarira ibyo nzi neza yuko ukwiriye kureka kwizingira kuri kahise, kubera yuko kahise karahise, ariko kandi tegura ikintu womenya kandi ugashira mu mutwe muri separation, nuko iyo umuryango umwe ufunze ubundi uba witeguye kuguruka. Reka umuryango mugenzi wugagwe, reka uwo muntu ave mu buzima bwawe, mureke agende. Ntugende ngo ufrape ku rugi ugurura, ufrape ku idirisha ryugaye ugurura, kubera yuko uhindukiye uku uraza kubona ubundi muryango gugurutse, uraza kubona irindi dirisha ryugurutse rizoguha umunezero, rizoguha ibyishimo, ndetse aho niho hariho opportunity yawe. Hako uguma ufata umuntu, gumana nanje, ntugende usigiye nde, kubera yuko uko ubandanya umufata ngo ntagende ni nako ubandanya umuha ingufu zo kugenda, kandi nimba utiteguye uzosigara ubabaye mugenzi. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya kureka ibigiye bikagenda ukakira ibiri. Ikindi kintu womenya mu buzima nuko imbere yuko indege iguruka piste ibanza ikanyiganga. Uzomenye yuko nimba mwasangiye byinshi, nimba mwabanye kiringo kinini, mwasangiye umunezero utandukanye, mwasosa ahatandukanye, ndetse yari umuvyeyi wawe, ndetse yagufasha buri kimwe cyose, uzomenye ko ibyo nibyo bizoguhungabanya imbere yuko agenda, kubera yuko imbere yuko indege iguruka habanza hakabaho ihungabana ry'amapiste. Ariko kandi nube foro, shikame, ube magabo, urindire iyindi ndege yuko igwa, ndetse ubuzima bwawe bubandanye bugenda neza. Ikindi kintu kigira gatanu ari naco cyanyuma womenya nuko uwo kwishima ubwanyuma. Ndi muri coaching nakiriye umusore arambarira ati Elize, nakundanye n'umukobwa, ndamukunda n'umutima wanje wose, ariko igihe twariko turitegura kuba twopanga kubana, uwo mukobwa yambariye ati no, ntabwo bigikunze yuko dushobora kubana, kubera yuko uwo mukobwa yararose umudiaspora, yararese uwo muhungu akurikira uwo mudiaspora. Ubuzima bwaragenze neza mu mwaka wa mbere, ariko mu mwaka ugira kabiri wa muhungu w'umudiaspora yararetse uwo mukobwa arigira abandanya kwishima. Nuwo kwishima ubwanyuma. Abaguhemukiye, abagutaye, ndetse n'abagukoreye ikibi icyo ari cyo cyose mu buzima, reka umwanya uzobisobanura. Nubwo wobona ko bishimye mu rukundo biriko biragenda neza, muri projet zabo biriko biragenda neza, wewe gusa concentre de toi-même, kora cyane, bibaze mbega ndinde, mbega imbere yuko uyu muntu yinjira mu buzima bwanje narinde, n'inyuma yuko agiye gusohoka mu buzima bwanje ndinde. Aho mwoba mugeze mwarabanye kose, igihe cyose umuntu yifuza kuva mu buzima bwawe numureke agende, kubera yuko igihambaye ntabwo ari debi, sintango, igihambaye ni iherezo rya byose. Mbega wifuza kuzorangiza umerewe gute? Nuko ndakwifuriza kuzorangiza umeze neza, wishimye, ufise amahoro muri wewe, ndetse mu buzima bwawe byaragenze neza. Woba uri mushasha uguye kuri iyi channel, ugekeranye no kuma muri komanteri
kuko igitekerezo cyawe gihambaye ku bandi. Ume like numva video yagushikiriye ndetse usangize n'abandi. Tubandanye twiyubaka, tubandanye tuba twebwe nyene apana kuba uko abandi bashaka. Nimba ari uguhemuke mu buzima akagenda mu rukundo, mu by'ubutunzi, mu kibano, numureke agende. Wewe bandanya uri concentré de toi-même, ubuzima buzogenda neza, umwanya uzobisobanura. Ndabashimire ndabakengurukire. Numba woba wifuza kuganira nanje ibijanye n'ibyo muri Horaso Amurezi, ibijanye no mu migambi, kubera yuko fise experience nini yo mu kibano, yo mu bijanye na elaboration de projet, yo mu bijanye na coaching, ntukekiranye no kunyandikira kuri 68 319 700. Merci beaucoup. Comme toujours au micro, c'est moi Élisée Vénard. Allez ni à droite ni à gauche, alors lentement jusqu'au rendement. Merci beaucoup.